abarimyi biteguriye kurima ingano ziva mu mukate ngo ntiwogira amakenga ko bazobura imbuto zo guteragira kuko ziri mu bubiko zikwiye. Igisigaye ngo nuko baja kwiyandikisha ku bafundi b'indimo babegereye kugira ngo batangure kuzironswa na rigiye guca kurimira impeshi gisa n'icageze. Ivyo bikaba bivugwa na Ntakirutimana Onesphore, umuyobozi mukuru w'ishiramwe SOPROVAB gishinze guteza imbere ingano ziva mu mukate ribifadekanije n'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Hari kuri no wa kane aho yari yagendeye umurimyi w'ingano ziva mu mukate wo muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Turifitiye imbuto zitari nke na hanyene duhagaze murabona hari imbuto zitari nke. Kandi ndafise ivyizigiro ko iyi stock duhagaze muri mu Kayanza zose ni imbuto. Abanyakayanza bo nyine ubwabo ndabizi ko izi mbuto batazozitera zose. Hari izo zosigara tuzocagura tujana mu zindi ntara nko mu ntara ya Muramvya naho nyene urongoye uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara yavuze ko imbuto bafise atani igice cazo bazotera. Muri make rero no humuriza cyane abarimyi nkabamenyesha ko imbuto zikwiye kandi ziri ku rugero rurenze mbere bobo izo bakeneye. Ni nayo mpamvu twahisemo kuja mu zindi ntara kugira ngo nabo binjire mu mugambi kuko twari twabonye ko dufise imbuto batashobora gutera muri zino ntara gusa bazigwijije. N'uyu mwanya abamaze kwiyandikisha isaha yose bazokwifuza imbuto zabo bazoca bazishikirizwa, ahubwo kiretse ko gusa tugiye gutangura kuzikwiragiza muri za zindi ntara nazo batari bwazironke. Niho guhera aho buke zitangura nabo kugenda zishike iwabo guhera ku itariki 1 y'ukwa gatatu gushika ku itariki 10 benshi babipfuza ko bahejeje gutera nta nkeka imbuto zaba ziri ngaha mu mastoke dufise zabi ziva hanze zose zoba zihari. Uburimyi ingano ziva mu mukate ngo ntaco buzatunguka bivugwa n'umwe mu barimyi batanguye kuzirima. Uburimye zino ngano duhabwa na SOPROVAB ni ngombwa araheza karima akimbura ndetse n'umufuko karonka amafaranga. Nabo bataravyumva bo mu zindi ntara kiretse nino ntara ya Kayanza gusa n'abandi bo mu zindi ntara ko bokwegera abayobozi b'uburimyi n'ubworozi mu ntara kugira bayirime kuko twasanze ari imbuto nziza yimbuka bazirime. Hanyuma twebwe bwa mbere turashima yuko SOPROVAB batugurira igiciro ciza tuba twumvikanye. Abiyumvira ko ingano zitarimwa ku gatasi tukobatera kama yuko bo byijukira nabo bakabirima kuko natwebwe twahora twiyumvira nkabo mugabo ubu uyimuravye namwe ya matoni ahagaze ngaha aya no bamenyesha ko ndiko ndimbura ndavye ninashida mara gushira ku munzane nzoronka amatoni ashika 8 arenga gatoya. Rero abahora biyumvira ko ingano kwirima ry'agatasi zitarimwa ahubwo twobatera kamo yuko bo kwijukira kuzirima kugira ntihagire iyi season imwe izokwigera iburamwo ingano. Abenegihugu bariko barazitwaza bamaze kubona ubu bwoko bw'izi ngano batuzana ingene bwimbuka baravuga bati nibazana izo ngano. Ubu rero benshi bariko bariyandikisha hariya ku agronome communale kuko bicangaha mu ntara y'uburimyi n'ubworozi hano mu Kayanza. Hama umuyobozi wa BPA Kayanza nawe acatuma abagoronome n'abafundi b'indimo kuja kwandika bakeneye kuri iyo mbuto y'ingano. Ubu rero amaliste y'abiyandikishije ni menshi ahubwo bavuga bati zigeze he nibaduhe uruhusha turihe. Umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza aremeza ko abarimyi bo mu ntara ya Kayanza bijukiye ku bwinshi kurima ingano ziva mu mukate. Izi mbuto batenga ha burya n'imbuto zaranguwe zivuye mu gihugu ca Kenya. Kazi yaziterwa mu gihe cima ry'agatasi tuzi yuko igiterwa c'ingano ngahe wacu mu Kayanza atari benshi bakirima kubera babasanzwe bazi yuko umenga umwimbu wari gutaba mwiza cyane. Rero turavye umwimbu tuzoronka cyo twiteze turabona ko umwimbu turushima cyane kuko hari hatewe amahegitari arenga 25 gatoyi. Mu bisanzwe muri rusangi iyo ibirere byagenze neza bashaka kuronka amahegitari amatoni murambabarira arenga 2 ku hegitari. Turabona ko abazozitera kwirima ry'impeshi ho umwimbu uzoba cyane gose kandi tuko turavuga n'abarimyi baziteragiye nabone baravuga bati barabara ko umwimbu uzoba mwiza cyane gusumba kumbure kwirima ry'agatasi. Iri rima ry'impeshi ry'umwaka wa 2023 twiteguye cyane mbere n'abarimyi utunga amatelefone menshi y'abantu batubaza no mbuto. Ubu rero abarimyi bose mwana makomine biraba ariko bariyandikisha ku bwishi bite wongira begeranya n'amafaranga kwiza imbuto ngira nsubire mu gatoyi. Izi mbuto sizagusa umurimyi arazigura amafaranga bavuganye
n'ishirahamwe risanzwe riko rirafasha guteza imbere igitegwa c'ingano zivamwo ifu y'imikate, hama nabo bimbuye bakaba bavuga ayo mafaranga bazobagurirako. Ni ukuvuga igituma barimye ko bishima, batera igitego kandi bafise uzoca bagurira. Zino ngano zitera ufise amasezerano mwagiriraniye uzi n'amafaranga azokugurira. Urongoye ishyirahamwe SOPROVAB akaba atera kama abarimyi kurima ingano ziva mu mukate mu gihe c'agatasi n'igihe c'impeshi, ariko ngo bakibuka kuzibagarira. Abarundi benshi bari bamenyereye ko ingano ari nk'ibintu umuntu abiba agaca yoroherwa akazosubira kuja kuraba zeze. Ndipfuza ko abarimyi babimenya bakabimenyera. Ingano zirimbuka kandi zirunguka. Nituzirime tuzikurikirane nkuko dukurikirana ibindi biterwa. Nk'iyo ingano uzibivye mu gihe c'urutasi ntuzibagarire, ivyatsi navyo byumvise iryo fumbire bikaronka imvura ku gihe bica bikura. Ivya vyatsi bica bigenda bikajya rya fumbire bigasha vyivyibuhira ingano gashuzibura. Nosaba ko ahubwo twokwijukira kurima mu masezo yose, murabizi no mu bushikanganje bw'uburimyi n'ubworozi no muri leta n'ivyo baduhimiriza ko twogerageza kuza turarima amasezo menshi ashoboka. Mu burongozi bwa SOPROVAB bakabizeza abarundi ko mu minsi ya vuba cane abarundi bagiye gufungura umukate uvuye mu ngano zirimwe mu gihugu c'u Burundi, gutyo bikazofasha igihugu c'u Burundi kudasubira gukenera amahera mu makungu baja kurangura ifu y'ingano mu bindi bihugu.